Murakoze kubona mwashimye kuraba imbonesha kure yanyu BTV numwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize amakuru y'uno munsi aza kubagizwe n'ingingo imwe rudende tuza kuba yagira ibijanye n'ikena ry'igitoro mu Burundi. Amakuru rero y'uno munsi mugashikirizwa na mugenzanje Colette Mugisha. Ndi kumwe na wewe Beyimo Prosper niyo nkuru. Murakoze cyane. Twizere yuko abariko baraturaba ari benshi kandi baza kumvira ibitari bike bijanye n'igitoro mu kanyisase tubagira ku muriri w'amakuru twabateguriye. Turasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira ngo tubashikirize amakuru nkuko meje kubibabwira ashimikiye ku ngingo imwe rudende tuyaga ibijanye n'ikena ry'igitoro mu Burundi. Ego Beyimo Prosper niyo nkuru nkuko yajeje kubamenyesha tuzokuganira ku bijanye n'ikena ry'igitoro mu Burundi. Ikena rigira ryababe imyaka 2 gibonekeje hano mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2021 mu mpera z'uwo mwaka. Ni ibintu novuga byatumye mu mpande zitandukanye mu bisata bitandukanye haba ihungabana niko no byita mu rurimi rw'ikirundi. Nibaze yuko haba ku mpande zose haba ku ruhande rw'igihugu haba abajejwe igihugu haba ku mpande z'abanyagihugu n'abandi bagiye baterera ibitandukanye muri ano makuru, ariko tubanze dutangure turabe uruhara bagerageje gukora ku bijanye no kuduza ibiciro kugira ngo ico gitoro turabe yuko cotorerwa inyishu ariko bikanka. Uwo tubwira ngene vyagenze garimo. Ego cyane. Kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere hari mu mwaka wa 2022 niho leta yafata ingingo yo kuduza igiciro c'igitoro. Inyuma yaho igitoro gitanguye kuburira baca kiva ku 2400 kw'ilitiro rya essence rija ku 2700. Muri ico gihe nyene ilitiro ry'amazutu ryagu 2350 rija ku 2650. Haciye amezi 3 gusa nta ko atagiye kinini cyari giheze baca leta irabiraba hasi no hejuru iti nubu birakenewe yuko igiciro c'igitoro coduzwa. Hari kugenekerezo ya 8 z'ukwezi kwa kane leta y'u Burundi shiraduza igitoro. Essence baca bayiduza iva ku 2700 ija ku 3250, mu gihe amazutu yari ku 2650 yaciye aja ku 3450. Mugabo rero ntivyagarukiye aho kuko vyaragize n'ingaruka ku bijanye n'ibiciro byo kwiyunguruza. Tubwira ngene ibiciro byo kwiyunguruza vyagiye biraduga. Murumva yuko bitari byoroshe haba ku mpande za essence n'amazutu. Uri kuraraba ngene vyagiye vyiyongera muri ayo mezi yose na mezi ari hafi na hafi, ariko urumva yuko vyagiye vyikuba gushikaho byikuba inshuro kabiri. Uharuye ubwa mbere badugije ko amafaranga 300, mu nyuma basubiye baduza ko amafaranga yikuvye kabiri yayo bari badugije. Umva ko bitari byoroshe, ariko baragerageje kugira banafashe novuga abasanzwe bakoresha ico gitoro nabo ntibagwe mu gahombo, kuko igitoro kiduze ntibaduza amakuru urumva yo kwiyunguruza byace bigenda gute. Uko vyagenze nuko ico gihe igitoro kidugijwe haba ku mazutu no kuri essence mu kwigenekerezo y'icenda z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 leta yaciye iduza ku banyagisagara ca Bujumbura ya mabisi dufata iminsi yose yacava ku 400. Ico gihe bisi wari 400 baca bashira ko 50 aba 450. Bukeye kabiri haiza amezi 3 igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatanu leta kiraduza amafaranga yo kwiyunguruza ku giciro ca bisi ava ku 450 aja ku 550 ariyo gushika no munsi abanyagihugu bariha ufashe bisi, kiretse abaja kure kuko mu gisagara urabona hariho abaja hafi n'abaja mugabo abaja hafi na amafaranga 550. N'abaja kure baragerageje baraduza ko ibiciro bitandukanye bivanye naho umuntu abagenda. Ntivyaduze ku banyagisagara gusa, ariko vyaraduze no kubiyunguruza baduga mu gihugu hagati. Yego cyane. Ku baduga baja mu gihugu hagati baciye bongera ko yarasanzwe ahari baciye bongera ko amafaranga 500. Ego murumva rero ko ari ibintu bitagiye vyoroha mu mpande zitandukanye nkuko nagenda bivuga, aho novuga yuko vyatumye bikora kuri benshi ku batandukanye nkuko mwagiye muvyumva.
ico gihe badugije igitoro nticaciye kiboneka uko bikwiye. Eka nticabandaniye kiboneka uko bikwiye, caraboneka hanyuma kigakena kikaboneka kigakena, mbere n'uno munsi niko bimeze. N'uno munsi gushika kuri uno munsi niko bimeze. Ni ibintu novuga vyatumye bikora ku bantu benshi nkuko twagiye tubibona, dufatiye kuri abo bo mu gisagara twagiye turabona cyane. Ni vyakoze kuri benshi na cyane kubiyunguruza bakoresheje aya mabisi dukoresha hano mu gisagara, aho wasanga twabonye novuga ibintu reka mvuge tutari bwigere tubona, aho usanga umurongo abantu bagatonda umurongo, imirongo novuga irazima mu gisagara ca Bujumbura, abantu barindiye amabisi. Tubona n'ibitangaro aho amafuso yaza gupakira abantu, tubanyereye amafuso apakira imizigo, apakira ibintu, mugabo harageze igihe apakira n'abantu. Barabonye ko ibintu bimeze nayo, baravuga ati reka tuje gusova situation, ariko ntivyanakunze kugira ngo abantu bashore kuronka ukuntu biyunguruza, kuko murabizi mu gisagara ca Bujumbura novuga hari abantu benshi bakora ubuzi bwinshi butandukanye, ku buryo amabisi yaronka igitoro yabica essence canke amazutu bitakunda yuko bunguruza abo bantu. Abantu none banse bifatira umugambi wo kuvuga duti reka tuje hamwe dushinge urubuga rudufasha turavugana ibijanye n'igitoro, ati apana ibijanye n'igitoro, ibijanye no kwatera irege tuhatera irege tuziga nay'ikirundi vyatumye novuga ikena ry'igitoro ryigisha ibintu vyinshi ku bantu novuga bafashe ingingo zitandukanye zo kugira ngo, kuko barabonye nta yindi shwa dufise kuva mu gisagara ca Bujumbura dutanga akarero ugenda nko mu Kamenge, ataho hano sinohafata ndi jenyene nakagendo katari gato. Ego ni harehare, reka nifatanye n'abagenzi banje. Mu Kirundi bavuga ngo gafuni kagwaga rumwe n'akarenga, ndamwikore ko nawazonyikorako. Ego aho byatumye novuga mu mpande zose haba ibibazo bitandukanye. Twovuga ku ruhande rw'abakozi wasanga bacegwa mu buzi, abandi abana baja mu ishuri ugasanga baracegwa mu mashure, aho vyakoze ku bintu byose gushika yaho n'ibifungurwa biduga. Ariko rero nibaze yuko mwagiye mubibona byinshi, tuje noneho turabe mbega igihugu kimaze kubona ivyo bintu byose bimeze uko, igihugu cafashe ingingo iye. Uwafashe iya mbere yabaye umukuru w'igihugu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye, mu biganiro yagiranye n'abamenyesha makuru eka mbere n'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo, hari ibinezo ya 29 Kigarama mu mwaka wa 2022, yavuze ati igitoro leta y'u Burundi tugiye kugifata mu minwe, kuko ivyo bivuga kuko abona ati kumburengira vyananiranye, abahora bakizana vyabananiye, abo twizeye ko bokituronsa ntibigikunda, ati rero ubu leta igiye kubifata mu ngiro. Umukuru w'igihugu acarivumera, hanyuma abarundi bati bariruhutsa. Reka tumukurikira. Tureme twari twarose gusa abantu bashaka kudutobera, baradutobeye turabaha amahera y'agaciro ntibazana, bacagenda barisinzirira. Ubu rero vyatumye igihugu tuca tuva tuti tuvyifatire mu ntoki, hanyuma burya abo nyene batoba barabanje kudutobera nyene baranga. N'ubu rero hajya tuguma dusiganwa turekana ku kajisho, kuko bari baramaze kugira umutima ntazi ingene no wita. Ubu rero abantu bazoza baragaba tugira duhamagare abashaka gucuruza igitoro bose babizemo, kuko igitoro ubu turagifise, hakenewe abaja kukizana, kubera tutari bwubake ububiko bunini ngaha mu Burundi bw'igitoro. Twarakiguze tugishira aho twakose hajya muri Tanzania, novuga wewe uraza ugatanga amahera ugacuza kukizana. Yego nuko umukuru w'igihugu amaze kurivumera, arete hakwirikiye iki? Haciye hakurikira imishamirano yagiye yibonekeza hagati y'abanyene imiduga nabo bakoresha na cyane kubunguruza abantu hano mu gisagara ca Bujumbura, nkuko babitubwiye bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje imiduga yo mu bwoko bwa taxi, baratubwira yuko bitari byoroshe. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Ikena ry'igitoro riguma gisibiriza yateye ingorane abunguruza abantu n'ibintu, ndetse rikanabacanishamo n'abashebuja hamwe n'abiyunguruza, nkuko bamwe mu bayaze n'imbonesha kuri yanyu ya BTV babitwiganiye. Kubera ikena ry'igitoro aha mu Burundi, ntambanye duhora nazo, abakiriya baridoga ngo turabazimba, ico nico gikuru. Ababosi keshi turashwana kubera igitoro. Ubosa amaze kubona imodoka imaze iminsi 3 iminsi nidaparitse, wewe cabona umengo umuntu w'umujyajya kuriho.
atuye benshi dukoresha bibera ruguru batabaha mu gisagara aho bari bibaza ko tubabesha. Basaba leta gukora ibishoboka vyose kugira igitoro kigume kiboneka. Ico twosaba nuko leta yokora ibishoboka vyose kugira igitoro kiboneke. Kubera ubu mw'iyi misi 3 iheze ubu ni sawa. Aboneka no muze je kikabura gasanga bamwe bararosa abandi ntibarosa. Ariko bo twese bariko baraduhereza nta ngorane. Ivyo biruko mu gihe ikena ry'igitoro rimaze igihe kirenga umwaka riguma ryibonekeza. Raymond Prosper wotubwira mbega abo bunguruza abantu boho bagiye ku mastation byaraborohera? Ntivyaborohera na gatoyi kuko wasanga umuntu ashobora kumara umunsi wose atondeye igitoro ntakironke, akamara iminsi 2 atondeye igitoro ntakironke, akamara mbere n'iminsi irenga 2 canke 3 atarakironka. Ivyo rero abunguruza abantu baravyidogira cyane bakavuga ati kumara iminsi 2 3 4 5 utondeye igitoro atakironka bituma ubuzima butagenda neza. Kubijanye n'igitoro urashobora kukironka nkuno musi agashobora guhera iyindi ndwi atagitoro turose. Twebwe nyene tubikora turagenda tugatonda, urabona urashobora gutondana nk'amafaranga yo kuduza nk'imodokari ukaza gushikirwa kumbure wana yahejeje kuyajya usigaje nk'inusu. Rero urumva mwene imodokari ko ntaza gutegera yuko umaze indwi yose udakora kuko ariyumvira ati kumbure uyu mukozi wanje ni njyajya aranjyajyanye. Rero mugabo wewe uragerageza kwiyaranja kugira ngo akazi ntigahere, ukagerageza uko ushoboye kose kugira ngo ubandanye ukora. Yego twebwe rero ku by'ukuri ibijanye n'igitoro muri iyi minsi kirashobora kuboneka uyu munsi, iminsi 3 igahera, 7 igahera, igitoro kitaraboneka. Iyo kibonetse rero aheze ugasubira ugakora ukagenda ukabandanya akazi kuko urumva nta kundi wogira narijya wewe ukeneye akazi usanzwe ukeneye wasabye akazi ugashaka. Iyo twakirondeye tukakibura tuca tugenda nko muri station ahantu tutazi ko bizoza canke bizoza tukaborokera imodokari aho turashaka kurarayo ijoro rya mbere, ijoro rya kabiri, ijoro rya gatatu tukabona turagiriye ubuntu igitoro kirabonetse. Aho nasize utwana muhira, aho rero umugore n'abana barindiriye ko ndungika karasiyo, nanje inzara yaranyiciye muri station akaduga karakamisi ushaka kugendesha mu kibazo gikomeye. Twebwe ahubwo y'igitoro kibuze ahubwo tubika imiduga kandi twebwe kuntu tutorohewe tumaze kubika imiduga leta iguma iduharura ko amadokima tuguma turiha amadokima uko bitegerezwa nyene amezi 3 aheze kandi turiha amadokima. Umva twebwe ntitworohewe na gato twebwe honyene gusa igitoro kiza kuboneka twubwo twaratse ni deni n'iryo deni rigitoro kimaze kuboneka kwa tukinyongo iminsi 2 yonyene. Umva rero ni deni ntwa twanaririshe. Umva usanga tutorohewe mu bwo buryo rero uburyo transport yamaze gupfa kubera isasi. Ge ikintu twosaba leta kugira ngo idufashe kuko twe leta n'umuvyeyi wa twese hagati y'abiyunguruza na twebwe abashoferi twe twosaba leta ko yogwiza amasoko y'igitoro kugira ngo bikunde uno munsi niba hari igitoro cyashitse habe hari kindi kigeze nko mu nzira hamwe kijyaye caje tukimaze ikindi kibe kiriko kirapakurwa kugira ngo tubandanye duca tunywa bitarinze kutugora kuko mbere mu minsi haciye gatoyi twahora tukironka ukagenda ku station hariho hose usanga igitoro kiriho. Aho rero byatworohera cyane kuko naho wobura amahera mugabo ukayabura igitoro gifise umunsi n'umunsi urose abiyunguruza canka akazi gutwara birakorohera kandi ukabikora biryohererewe. Ubundi umaze iminsi yatagatoro ufise n'ukuri urumva nawe we yuko akazi kaba kahagaze. Twe twasaba yuko esase yuko yokwama ibihe byose nkuko yari isanzwe mu myaka iheze dukora transport imyaka iheze yuko igitoro cyo kwama ku station misi yose hama umuntu akazara visafari ahitanywesha nkuko yahora nkwesha. Twebwe ico twosaba nuko nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu Burundi yari yavuze ko agiye kubifata mu ngiro mu minwe y'igitoro kandi nivyo kibivuga twarabonye ko byace bigenda neza. Twasaba n'ubundi ko yobishira mu minwe bikabandanya bigenda neza. Ikindi twosaba
nyakubahwa mukuru w'igihugu nuko yodusabira namba gikeshe ngaha mu Burundi gikenye tugasimbira aho hakurya mu gihugu kibanyi tukakironka vyoroshe kurana ngaha muri Kongo bakidandaza mu mabido hafi ya douane ariko kugishikira ko tugaca tuzibigwa na bene wacu w'abarundi nitugishikire kandi tukibona ugasanga umuntu arahaririye n'inkoni agiye kurondera icagomba gufasha umuryango. Arete abatari bake barashikirije umubabaro bafise ku bijanye n'ikena ry'igitoro mbega abanyagisagara baciye biyungunganya gute inyuma y'iryo kena ry'igitoro? Baragerageje kwiyungunganya mu buryo butandukanye nkuko twari twabivuze mu ntango bamwe bashinze ama group WhatsApp kugira ngo baze barafashanya kwiyunguruza ariko harabonetse ni n'urundi rubuga nyene bakoresheje rwa WhatsApp mu gushinga iyo group kugira baze barabwirana aho bariko baratanga igitoro ku ma station abo bene gihugu bakoresha iyo group baramenyesha yuko byagize ico bafasha mu kugira bagerageze gufashanya kugira buri nko mu Kamenge amenya ati mu Kanyosha bariko baratanga ni inkuru dukesha mugenzi wacu Nyandwi Raphael. Kubera ikena ry'igitoro bamwe mu bafise ingendeshwa bariyegereranije baragira umugwi ubahuza bakoresheje urubuga rwa WhatsApp aho baja barahanahana amakuru ku bijanye n'ibibanza aho igitoro kiba kiriko kiratangwa. Umwe mu batanguye ico ciyumviro aratubwira icatumye batangura uwo mugwi nico umaze kubamarira. Cyumviro caje mu ntumbero yuko kenshi natwe twama turi ngaha mu gisagara ca Bujumbura turi mu mirimo itandukanye ugasanga hari imodokari gukamiyeho igitoro kiragukamana utazi ngo ni kuri station ushaka kuja kunywesha canke station ryatanga igitoro bivanye n'uko ukuntu rero ibura ry'igitoro ikunda kuba ngaha mu Burundi rero twaje dufata ingingo yuko nabo dusanzwe turi kumwe mu mirimo itandukanye inshuti n'abagenzi botereya urubuga ruduhuza kugira ngo hamwe byoshika umwe akabura igitoro canke akaba ahantu kuri station akabona umbe bariko batanga igitoro canke nta bantu benshi batonze ashobore kubwira abandi biciye muri groupe kugira ngo bashobore kuba bonyaruka nabo bashobore kuba boronka aho banywa igitoro kugira ngo imirimo ntihagarare tubona bitera imbere kuko hari abantu benshi babishima bivanye n'ukuntu bashobora kuba ari mu gihugu hagati cyangwa akaba ari muri quartier itandukanye mugabo aravye mu rubuga akivyuka kugura connection akaja mu rubuga agaca amenya directement ahantu gashobora kubira igitoro akava muhira zi tagiye kuronderaho igitoro benshi barabishima cyane kabisa. Bamwe mu bari muri uwo mugwi nabo nyene bagize ico bashikiriza ufatiye ku kamaro bamaze kuronka ndetse n'intambamyi bahura nazo. Byaramfashije kubera umuntu ashobora kuba ari muhira aryamye canke yirirwa ariruka mu munsi wose arondera ibitoro hirya no hino akabibura ariko ukabona umuntu arakubwira ati irukange yari mu Kamenge canke irukange mu Nyakabiga kuri nefu bariko baratanga igitoro fasha kuri jewe kugira ashobore kuronka igitoro mugabo kibazo cyari uko ushobora kwirukana aho ati hano hari igitoro mugabo kwirukana ca gitoro gasanga wiri gutonza umunsi wose iminsi ibiri nta kiyari kandi umaze gushira imodoka yawe hagati kuzo no kure uje kurondera bakabwira ahandi hantu ni ikintu kiba kigoye cyane cyangwa umuntu yagiye ku gitoro cya magendo ugasanga nimba bamuhaye essence ugasanga bayivanze n'amazi ugasanga bishira inamuza n'urugendo imodoka cyijana muri garage kugira ya mazi bayakuremo umva ugasanga ibya magendo urumva ni ibintu novuga ko abantu b'abashoferi batokwihutira ariko rimwe na rimwe urumva aba bagurije kibitero nubwo bateba bagafatwa muguru urumva ko akazi ko kaba kahagaze byiza ugira ubwenge yorindira kuri station kikaboneka. Umugwi witiriwe station zifise igitoro ukaba uhurikiyemo abunguruza abantu hamwe n'abafise amamodoka yabo bwite barenga 400 bakaba bashima ko naho igitoro kitaboneka ariko iyo kibonetse baronka amakuru yaho kiri bitabagoye. Prospere wotubwira mbega amashirahamwe yigenga yo yabivuze kwiki? Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme yavuze ati iriduga irikena ry'igitoro rituma ibiciro byose bica biduga ku masoko ivyo navyo nivyorohereza abarundi n'abarundikazi baba bakeneye gusuma utu na turiya. Ni inkuru ya Raphael Nyandwi. Namwe mu mastation yagize igisagara ca Bujumbura aho nkuko byibonekeza nta station nimwe iriko
iratanga igitoro, izindi nazo zikaba zugaye atakizere caho bazotangurira gutanga igitoro. Bamwe mu bashoferi bakavuga ko ubu hakora gusa imodoka zikoresha mazutu, ariko izikoresha esansi zozo ntibigikunda ko zikora. Umwe mu basanzwe batunze imodoka twahuye hagati mu gisagara ca Bujumbura yatumenyesheje ko ubu imodoka zabo zitakiva mu ngo kubera kubura igitoro, yamara bagenda gufata amabisi bakazibura kuko nazo ziri mu ngo. Cabayendanse n'ukuri cabayendanse twasize amamodoka mu rupangu, ubu ntaho kigenda mu muduga wiwe. Asha bisi nazo kugira ngo uronke bisi, nk'ubu je namaze amasaha nkane ndindiriye bisi iva mu Kinanira, iva Musaga, iza muri Vira, amasaha ane. Asha igitoro cabayendanse n'ukuri ibatuba dutabare baturonke igitoro. Amamodoka twataye aje wenda umuntu yikorera utwiwe, ndashobora kugenda bakampamagara ngo ufate ivyashara mu Kamenge, nkabura ukuntu ngenda. Byaranyononeye ibintu kabisa, ubu merewe nabi cyane. Nukuri dusaba ko baturonsa igitoro, amasitasiyo yose aronke igitoro, tuzokwame tugenda nk'uko kera byari bimeze. Umuntu aho igitoro kimukamiyeko canke kishaka guhera akagenda bakamuha atakibazo, nivyo dushaka. Faustin Ndikumana arongoye Parseme avuga ko ingaruka zikena y'igitoro zozo zimaze gutangura kwibonekeza. Bino ni igitoro igira ukibona gikwiye, nta gitoro gikwiye kiraboneka mu Burundi. Ni urumva ingaruka twarazinjiyemo, wamubona ibiciro aho bigeze, wamubona ingene abantu kwiyunguruza sigari ikibazo. Urumva ari ingaruka tuzirimwe, ahubwo nta guhera ziriko zirabandanya. Urumva ico twemerewe ko bigira bihere nticabaye, haba umuntu yobaza ico n'ahandi ho ingaruka tuza tuzirimwo. Nuzo wazishira muri kahise kandi uzi ingene ibintu bimeze ubu, ibiciro aho bigeze urazi ko byase abantu babuze bacira nayo bamira. Urumva rero ahubwo bari batwumira gusa yuko bigiye kuva mu nzira. Kidutangaje nuko bitabana na ingaruka zozo n'ibyo gitoro twaramaze kuzinjiramo zirahari. Ibiciro by'ibidandazwa by'uburimyi byose byaraduze, abantu kwiyunguruza n'ikibazo, amatike aguma aduga, abantu baratumwanya ibibazo. Kubera izo ngaruka zikena y'igitoro, ubu amabisi yo mu bwoko bwa Coaster yatanguye kuza aratwara abantu mu mazoni ya Bwiza amwe na Nyakabiga ibitari bimenyerewe. Arlette Mugisha, leta y'u Burundi yahaye igikorwa cyo kuzana igitoro ishirahamwe Regideso. Mbega muri Regideso inyuma y'ibi vyose duhejeje kumva n'abanyagihugu bidoga, Regideso ivuga iki? Inyuma y'ivyo byose nkuko uhejeje kubivuga, bamaze kubaha yuko Regideso ariyo zirazana igitoro, abene gihugu barayidogeye katari gake, bavuga yuko ariyo vyapfiriye. Ariko urongoye ishiramwe Regideso Albert Manigomba yaratumenyesheje yuko bantu bakwiye kumenya yuko ishiramwe Regideso atari ryo ryonyene rifise ubwo burenganzira bwo kuzana igitoro, hariho n'ayandi mashiramwe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Regideso siryo shirahamwe ryonyene rizana igitoro mu Burundi, ko hariho n'ayandi mashirahamwe azana igitoro mu Burundi agikuye hanze. Iyo niyo nyishu yatanzwe n'umuyobozi mukuru wa Regideso Dr Ingenieur Major Albert Manigomba ku kibazo c'abidogera Regideso iyo igitoro cakenye. Twegesha muri Regideso ubu nk'ubu mu vyerekeye ibitoro turi societe y'importa izana ibitoro nk'uko nka Interpetrol, nka Mogas, nka Delta, nka Bupep. Rero kuvugira ati nibihe bigiye gukorwa, aho nubaninjiye nubagiye kuvugira ubushikiranganje. Jeste umuvugizi w'ubushikiranganje, je ndi umuyobozi mukuru wa Regideso. Nkiyagenda bivuga ishiramwe Regideso ryari rifise quantité nyinshi ya essence yari kwiraza, kari marabonye ko yashitse. Mugabo ayandi mashira hamwe simbanzi yuko igifise. N'ubu nyene uri kurambaza twazindutse tugendera ahantu amakamyo ashika azanye ibitoro ashikira hajya kuri garotiere n'ubu woja aho urasabona amakamyo menshi cyane yazanye ibitoro ya Regideso, ayandi kuri Rubiso bapakururira arahari bariko barapakurura bapakira. Ubu ndiko nababwira nubamisha yuko ejo ku mupaka wa Kobero harenganye ikamyo 48 zizanye ama essence
ino munsi gushikisa bamaze kumbira ko bamaze kurengana ikamyo 10 twegere ibisatsi turayifise nkishira muri Regideso ibisatsi turayifise iri kwiraza ino munsi ndizeza neza abene igihugu ko imirongo iza guhera ko turagerageza duhereze amastation menshi ashoboka ndagerageza dupakura amakamyo menshi cyane kuko turayafise n'ibindi biri inyuma za Dar es Salaam turiko turababwira banyaruke. Umuyobozi mukuru wa Regideso aratanga n'umuti wotuma ikena ry'igitoro ridasubira kwibonekeza. Twe nk'ishami Regideso mu ntumbero dufise ni kuzogira stock strategique. Iyo stock strategique niyo izoza iratora inyishu yuko tugorane dushobora kuba mu nzira kuva iyo ibitoro babikura gushika ngaho Bujumbura. Regideso nk'ishami rya leta rero turiko turategura gusha stock strategique ari na tuzogumya ishobora kumara n'imiburi amezi 3 turiko turaharura tutimbe ku kwezi hakora ibitoro bingana gute tuce turabo mezi 3 turabe iyo stock tuyikore kuvatanguye kwibonekeza ikena ry'igitoro iyo kibonetse nikigera kimara ukwezi kikiriko kiratangwa ku mastation atandukanye haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati. Murumvise yuko urongoye ishyirahamwe Regideso atwizeza kandi niko byanatangwe kuva mu ntango abarundi bagumye bizera ati birakunda ariko wotubwira mbega urongoye ishyirahamwe Oricome we yabivuze kwiki kuko wumvise aratumenyesheje yuko ishyirahamwe Regideso atari yifise ubwo burenganzira bwo kuzana igitoro gusa yonyene. Reko bivuze neza ati Regideso turi ishyirahamwe rimwe mu yandi menshi azana igitoro. Nuvuga yuko kumbura abantu bahora bibaza yuko Regideso ariyo yonyene izana igitoro gica gikwira ku isi yose mu Burundi bwose mugabo siko bimeze. Urongoye ishyirahamwe Oricome Gabriel Rufyiri avuga ati ayo yandi mashirahamwe ajeje kuzana igitoro mu Burundi leta nikora ibishoboka byose amenyekane abantu bayamenye kugira ngo bazoronke uwo babaza igitoro cabutse. Tumukurikira. Ikibazo c'igitoro ni ikintu gikomeye cyane. Murabizi yuko igitoro kiri mu bintu nico no kwita kiromoroka yandi masekiteri igitoro rero turavye ingene ibintu bimeze uno munsi murabizi ko ikibazo c'igitoro catanguye kuva mu kwezi wa gatatu k'umwaka uheze umwaka no kuvuga kurenze igitoro biteye ikibazo rero hari ibintu shika kuri bitatu twebwe tubona yuko leta ikwiye gufatira ingingo. Icambere c'est la bonne planification. Urabona ko ibintu vya planification bibagora. Ivyo ni bibazo nibaza ko leta igomba gutorera umuti. Ikibazo ca kabiri leta igomba gutorera umuti ibintu vya monopole. Igitoro ubukizanwa ni societe imwe yitwa Prestige. Nukubabaza iyi soko bayironse gute bigenda gute kugira ngo baha amadovize bonyene. Ivyo ni yindi ngorane ya kabiri. Ingorane ya gatatu nibaza leta igomba gutorera umuti ni kibazo kijanye ni mafaranga y'agaciro. Ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kirateye ikibazo na cone. Nibaza rero yuko ivyo bibazo bitatu leta bitoreye umuti ndazi ko bizoshikunda. Mugabo ingorane ihari nuko hari abantu benshi bafisemo inyungu. Arete mugisha ishirahamwe rijeje kugenzura ubuziranenge BBN hari amastation atanga igitoro yugaye bo babayeho iki? Nkuko bivuze hariho menshi amastation yugawe bimwe mu byatumwe yugagwa nuko ayo mastation yatanga igitoro kidakwiye no vuga yuko baciye bikika mukiza bajana niyo ibihe byatujanye bace barajana navyo ni nkuru dukesha mugenzi wacu Elvis Munyaneza tumukurikira. Mu rugendo ikigo kijejwe gucungera ubuziranenge BBN cagize mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura hagendewe amastation atandukanye yari katanga igitoro. Amapompo atari make yugawe yasanze atanga igitoro kidakwiye. Aho twovuga nka station Bazafi yerereye mu Ngagara quartier ya 10 aho ku litiro 10 za essence haburamwo mililitiro 320. Iyindi ni station Delta iri mu Ngagara quartier y'umunani aho ku litiro 10 havamwo mililitiro 810. Saho gusa na station Prestige iherereye kuri Avenue du Large aho ku litiro 10 havamwo mililitiro 620. Ipompo igira kabiri ku litiro 10 havamwo mililitiro 510. Kuri iyo station ipompo zitanga amazutu akaba arizo zari ziregeye neza. Umuyobozi w'ikigo BBN Sindayikengera Severin
aramenyesha intumbero nyamukuru y'iryo sekeza n'ibihano bitegekanijwe kuri abo bugariwe. Twagiye tuguma turonka ubutumwa yuko naho ibitoro bitaboneka bibonetse umuguzi azimbwa cyane. Mwabonye amasitasiyo twaciye ku masitasiyo atari make mugabo ayo twashoboye gusangaho ibitoro nibaza yuko yabaye 4 canke 5 ariko aho twaciye mwabibonye nka hose twasanze koko biba umuguzi. Mwavyiboneye sinokwirirwa ndabisubiramwo, turafise amaraporo ari ngaha. Bajya abantu uno munsi twasanze iminzani yabo ku mapompo adakora neza, nukuri tugomba kubahera ko kugira ngo duhashe dukingire umuguzi. Nibaza twitegereje amapompo twugaye, nibaza yuko hajya bivana na bijya biharuro mwabonye. Uwo tuzokugururira hakiri kare twitegereje bijya biharuro azoba uw'amezi ashika nk'3. Uyo niwe tuzoba twabonye twasanze batwara urugero atari runini cyane, ariko arabo twabonye twibaza yuko tuzokugara amapompo yabo gushika ku mezi 6. Kuvyerekeye amande tugomba guhasha bajya abantu tugariye, yahora atanga amande ajanye n'ibihumbi 500. Twebwe turafise amategeko dukorerako. Dufate muri bajya hari ujanye igihano tumuha yari amande 500, kuva kuri aba twafashe no munsi amande tugiye kugwiza na 200. Yahora atanga ibihumbi 500 azoca atanga miliyoni 10. Mwomenya ko iryo sekeza ryo gucungera ubuziranenge bw'ibidandazwa ku masoko rije rigira 3. Murumva yuko haba ku mpande zose ibintu bitifashe neza gushika kuri no saha, ariko abanyagihugu baragira ico basaba. Ego, na cyane abanyagihugu bunguruza abantu babakura mu gisagara ca Bujumbura batwara mu ntara hagati, basaba leta yuko ibo byose igitoro kikaboneka bamye gutyo biborohere mu kazi kabo, eka mbere vyorohere n'abiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura baja kuraba inshuti n'abagenzi n'imiryango yabo ruguru. Ni inkuru ya Dorine Habonimana. Abiyunguruza bakoresheje imiduga barahura n'ingorane ziturutse kw'ikena ry'igitoro, ndetse bigatuma hari n'abasiba ingendo zabo nk'uko vyavuzwe n'umwe mu banyagihugu bayaze n'imbonesha kure BTV yasanze ku gituro kiri kw'isoko ya Kotebu. Batwaye ikibazo gusa twatugira mwibarabara turabandeze. Y'igitoro kibuze ubuzima bushabuhagarara. Nko muri nk'iyo mwindwi iheze twasaga tuduga kugisha mu Kayanza kuri Kenze cyayivene, gasanga imodoka ntizabuze kubera igitoro. Ariko ubu nk'umunsi tubona kumenya ni mitende. Nko kuduga mu Kayanza tubona ko ibihumbi 7 ushika mu Kayanza. Ariko icyo gihe twatanga Kenze. Akari mitende twegere twifuza yuko nitwe twabapande tutunzwe no mwibarabara. Dushika yuko igitoro kiboneka. Wisanze bashaka kugira mu yindi ntara kuza gusatirayo ku masatira mugabo kapatije y'igitoro kwiyunguza bikoroha. Nakyo dukeneye cyane. Uwo munyagihugu asaba ko ikena ry'igitoro rikunze kwibonekeza ryotoregwa umuti. Rero ibintu twashaka gose kwiterana cyane. Igitoro kiba cyinshi umuntu wese agiye ashaka avuga ati giye kweri kwiyunguza original. Ivyo biruko mu gihe leta yari yashinze ibiciro byo kwiyunguruza uja hagati mu gihugu, ariko hari gihe bitubahirizwa bivuye kw'ikena ry'igitoro. Akaba ari no ngaho dushiye dusozerera ano makuru novuga yaragizwe n'inkuru imwe kubijanye n'ikena ry'igitoro. Reyimo Prosper niyo nkuru ndagushimira. Ndagushimiye cyane Arlette Mugisha. Ndamwashimire namwe bwe mwese mwari ko muradukurikirana. Shimire n'abagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira ngo hano makuru dushobore kuyegeranya. Shimire abari mu buhinga bw'ivyuma mu bandanye mukurikirana ibiganiro byo kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze.